nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi yaheje kwakira umushitsi w'iteka cane umwubahwa umunyamabanga wa leta w'Ivatikano Pietro Parolin ahari mu rugendo mu gihugu c'u Burundi akaba yaraje azanye ubutumwa bwa nyen'ubweranda Papa Leon 14 ubutumwa bw'urukundo ubutumwa bw'ubucuti ku gihugu c'u Burundi n'abenegihugu bacu muri umubonano yanose akaryo ko kubonana na nyin'icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi mu mwiherero ariko araganira kandi mu karyo kiyaguye aho umukuru w'igihugu c'u Burundi yamuhaye ikaze anezerejwe n'urwo rugendo ruje inyuma y'imyaka 60 Uburundi bufitaniye amasezerano yo gufashanya y'ubucuti na leta y'Ivatikano. Muri iyo myaka 60 imaze leta y'Ivatikano na leta y'u Burundi bijana mu bikorwa vy'iterambere bijana mu bikorwa vy'ubutumwa harabaye ibitari bike. Leta Ecclesia Katolika yarafashije cyane igihugu c'u Burundi cyane mu bisata vy'indero, mu bisata c'amagara y'abantu eka n'ibindi. Leta y'Ivatikano canke Ecclesia Katolika yarabaye kandi hafi y'u Burundi mu bihe bitagiye biroroha igihugu c'u Burundi caciyemo aho u Burundi bwahekuwe ariko muri ivyo bihe bibi na Ecclesia Katolika nayo nyene irahekuka. Muri uwo mubonano rero kabaye akaryo ko kurabira inyuma ivyo vyose bitagiye biroroha ariko urukundo ubucuti vyarengeye aho mbere n'uwahoze yaserukira leta ya Vatikano mu Burundi yagandaguwe uwo naho akaba ari Monseigneur Courtenay Iminago. Muri uwo mubonano rero nyin'icubahiro mukuru c'u Burundi yashimye yuko ubucuti bwa leta y'Ivatikano na leta y'u Burundi butagira agasebe. Yashimye kandi yuko ari akaryo muri iyo migenderanire hagiye haraza abashitsi bakuru aho na Papa wenyene Yohani Paulo wa kabiri yashoboye kwishikira mu Burundi iyindi myaka naho akaronka intumwa. Nuno musi urugendo rw'umunyamabanga wa leta y'Ivatikano rugaragaza yuko leta ya Vatikano koko ifise umutima urukundo ku gihugu c'u Burundi. Umukuru w'igihugu c'u Burundi yafasha ko karyo kandi ko mubonano kugira ngo ashimire kandi nyen'ubweranda Papa Leon 14 kubona yaremeye kugurura isengero ryiwe hano mu Burundi imugera igisabo nyen'icubahiro mukuru c'u Burundi ubwiwe yarashikirije uwo yasubiriye yitavye Imana aho yasaba yuko Uburundi bwogira isengero rya Papa ni kuvuga bazilike. Rero uwo mushitsi w'iteka yarajazanye n'ubwo butumwa bw'uko ico gisabo cumviwe. Nyin'icubahiro mukuru c'u Burundi yashimye kandi ko muri uru rugendo rw'umunyamabanga wa leta y'Ivatikano hazobaho gushiraho ibuye rya mbere ku cibutso c'uwo yahoze aserukira Vatikano mu Burundi Monseigneur Courtenay Iminago aho yagandaguriwe aho hazokubakwa ivuriro rinini kuri nyin'icubahiro mukuru c'u Burundi n'ubutumwa budasanzwe bwerekana yuko kurekurira imbabazi zifise inguvu nyinshi gusumba ivyo bihe vy'umubabaro. Rero yanejejwe no kubona yuko aho amaraso y'uwo musenyeri yasesekeye ubuzima bwatakara ariko ubuzima bwinshi na bwa benshi buzohakirira kuko azoba ari bitaro ije kuvura abantu canke aho abandi bazoshobora kuhibarukira. Eka ivyayazwe vyari vyinshi muri rusangi ariko nyin'icubahiro ico nogenda navuze nuko yakeje cane ibikorwa vya Ecclesia Katolika kuva iyo myaka yose aho mbere yashimye yuko hariyo n'amasezerano yatewe ku mukono mu gisata c'indero mu gisata c'amagara y'abantu mu gisata co gushigikira abari mw'ibohero impunzi eka n'umutekano aho mbere bigaragara urukundo nkuko nabivuze Vatikano ifitiye Burundi. Yafashe n'akaryo ko guha uwo mushitsi w'iteka umwubahwa cane umunyamabanga wa leta y'Vatikano umudari w'iteka uhabwa abagaragaje urukundo ku benegihugu b'Abarundi gusumba abandi. Rero umudari nawo nyene akaba yamushikirije nk'ikimenyetso cyo gushima kimenyetso c'urukundo leta y'u Burundi ifitiye Ecclesia Katolika muri rusangi. Nyuma y'uwo mubonano hatewe imikono ku masezerano atandukanye imbere ya nyin'icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi be n'umushitsi w'iteka amasezerano akaba yatewe ku umukono n'userukira Ecclesia Katolika mu Burundi
ari kumwe n'abashikiranganji batandukanye ku masezerano y'ibisata vy'indero, abari mu mabohero ku mushikiranganje w'ubutungane, eka umutekano, impunzi. Yamwifurije rero kuroranirwa kumara igihe ciza muri Burundi, eka nawe n'uwo mushitsi nawe nyene akaba yakeje cane umukuru w'igihugu c'u Burundi ku murindi w'iterambere ry'igihugu c'u Burundi kiriko, aramukeza cane kubona umutima w'urukundo abarundi bafise, eka aranamushigikira, aramwemera ko Ecclesia Katolika imushigikiye bigaragarira muri ayo masezerano yatewe ko umukono. Umushitsi w'iteka yashimye kandi kubona yakiriwe kuri kino kirimba c'umukuru w'igihugu, ariko citiriwe umwami Ntare Rushatsi, umwami tuzi neza ko ari we yubatse ubwami bw'u Burundi, yunze Uburundi. Rero kuri we ni ikimenyetso camukozeko cane ku mutima, kuko bigaruka ku mizi